tuyitabe turi hasi dutekanye amahuguru narazimate amahuguru narazimataye abarundi twese turi kukivu mu bikorwa by'iterambere. Hatangujwe cese kuri wa gatatu ku mugwa mukuru wa politike Igitega isekeza ry'inyigisho n'inyifato vyoranga abarundi kuvyerekeye itora ry'umukuru w'igihugu ritekanywa mu mwaka 2027. Ivyo birori vyitabwe n'indongozi zitandukanye z'igihugu, abaserukira imigambwe hamwe n'abanyagihugu. Urongoye mu Gwiseni ujeje gutegura amatora yavuze ko izo nyigisho ari intambwe ikomeye mutegura amatora meza. Yibukije ko kuva mu mwaka 2005 amatora atandukanye yagiye arategurwa kandi ko yamye ajana n'inyigisho ku bene gihugu kugira ngo bayitabire neza kandi batekanye. Kubwo mu Gwiseni izo nyigisho zifise intumbero yo gutegura abo bose begwa n'iryo tora ry'umukuru w'igihugu kugira ngo bazogyitabe batekanye, bigishijwe neza, bazi neza ibiranga intwaro ya demokarasi, ibintu biranga amatora meza. Izi nyigisho zifise kandi intumbero yo guhamagarira bene gihugu gushira mu ngiro uburenganzira bwabo bwo gutora ababarongora, guhimiriza bene gihugu bashikana imyaka yo gutora kuzokwitaba itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka wa 2027 ku bwinshi kandi mu mahoro n'umutekano, kwigisha bene gihugu ingene itora rigenda. Tuzokaririza ubwenge abazoba bajeje kwandika bazotora mu itora ry'umukuru w'igihugu. Aha rero mutegere neza abazokwandikwa n'abatari bakwiza imyaka 18 igihe habiyandikwa ry'abatora mu mwaka wa 2025. Abandi bazokwandikwa n'abahungutse bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora, hamwe n'abandi barundi batashoboye kwiyandikisha amatora y'umwaka wa 2025 kandi bafise imvo zumvikana. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu majambo yashikirije yibukije ko abene gihugu ari bo soko ry'ubutegetsi kuko ari bo bashiraho inzego zirongora igihugu. Amatora n'uburyo abene gihugu bahitamwo abayobozi babo atagahato katagitsure, bakitiramwo uwo babona azobagirira akamaro baravye imigambi yiwe ashira imbere. Amatora twavuga yuko ariyo nkingi ya demokarasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko kuko atuma habaho ukubisikanya ku butegetsi kandi mu mahoro. Nkuko biri mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu, intara ya Repubulika y'u Burundi ikomoka ku bene gihugu, nibo bayishinga kandi nibo iharanira. Mu ngingo y'indwi y'iryo bwirizwa shingiro nyene niyo itomora ko abene gihugu ari bo soko ry'ubutegetsi mu gihugu, nibo bitorera ababaserukira ngo barangure amabanga y'intwaro canke bakifatira bo nyene ingingo zizorongora igihugu biciye mu matora. Yagarutse kandi ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu matora harimwo izijanye n'umutekano n'amahoro, naho ngo igihugu gitekanye yibukije abarundi ko amahoro ariyo nkingi ya vyose. Iyindi ntambamyi yavuze ni ijanye n'uburyo bukoreshwa mu gutegura amatora. Aha akaba yibukije ko mu myaka iheze amafaranga menshi yava hanze y'igihugu, aca ashimangira ko amatora ari ay'abarundi ubwabo bategerezwa kuyitegurira. Rero kuri iki kibazo kijanye n'uburyo twadukwiye kuvyiga neza. Hari hahandi nabonye mu gutora kajya kazu k'amatora kamwe muza kwinyegezamwo ni base bayishira hajya ku kibuga akashiramwo akagenda agashira muri envelope agacaza agashira mu isanduku. Mugatwebwe ngo niturondere ikintu kizimvye, turondere ngo twubake imbaho hirya no hino.
ibase iraba kajya kazu ko kwihereramwo hagato none hari umubona ibase iri hajya ku metero 10 hari umubona we yatoye none ibasigurwa gahe kajya kazu ko kwihereramwo kagurwa gahe tuza tubiyumvira ibintu bidatwara amahera menshi mbega dushinze ibiti hoho basi bine tugaca tugira igikwemu abamama ntibafise ibikwemu turagira igikwemu tugapfuka bajeje gutora ntaca gitaha ni igikwemu ciwe none hari uba yakubonye mugayo mahera tukayaheba ngo ayo mahera ngo nagenda aho kuyagura ibitabo by'abanyeshuri bo kwizemwo tuza tuyumvira gato gato hariho ibintu twokora tugasanga amahera ni makeyi cyane mugabo ko ari by'abarundi twahisemwo amahera yo ni muyazana yazane uko amatora nigwanyu ndiko ndabereka ayo mahera ko ezo twahisemwo no kuvuga ava mu makori n'amatagisi nta muntu ashobora gutanga ikori atigeze yunguka none rero kwari byo twahisemwo nidukore cyane duce rutanga ikori kuko twungutse. Mu gusozera umukuru w'igihugu yamenyesheje ibiranga indongozi nziza aho yifashishije amajambo y'Imana ngo mu biranga indongozi nyayo harimwo ukugendera ukuri urukundo kugira impuhwe no kutagira umwina w'ivyisi.